Reka ndabaramutse mvuga ngo bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri ko mukurikiranira ko ino mbonesha kure toujours ni KP1 urukundo mu bantu imbuto itewe n'iyimera. Aha neza na neza twamanutse turi muri capitale économique du Burundi, novuga ati ni Bujumbura neza na neza aho tugomba tuyage n'uyu mwigeme muza kuba muri ko murabona nubwo amasanamu yatugoye gato ariko nagomba mvuge ngo murumva byinshi asanzwe arangura kandi ukamukurikirana neza nawe urarosa akazi biraheze. Murahawe kaze, reka tumuramutse. Mwana cyane nisawa neza karibu iwacu amadawukije n'abandi bose ko araba isano ryacu. Yego ndavuga ati bwakeye cyane mwiriwe cyane naherereye bavuze ati ndi nkumi cyane ntaduzi ndi nkumi ku mazina nitwa Mpagaritse Kadodosi. Rero karibu cyane. gira hariya kumbure abasore bake batangura kumira mate hariya ngira abo urababona ko ariko barayabira hariya sinzi novuga ati kumbure twaje ngaha sinzi n'iki kigo cyanyu turavuga ati uko biri kose turabona ko ari ahantu heza, ahantu hashajije, ahantu hari amapankate menshi adondora ibintu byinshi. Mbega novuga muri iki kigo cyanyu gisanzwe gisanzwe gikora ibiki? Merci. Ikigo cyacu ikigo benshi bashobora kuba bazi cyangwa bakaba batarakimenya bamwe. Ubundi ni ikigo cyitwa Forever Product cyangwa Alevera Company. Biravana n'ukuntu umuntu umwe wese akiza ariko amenya amazina yacyo. Hano dushimikira ku bintu bibiri: amagara neza hamwe no kubaka iterambere rirama. Tuvuze amagara meza ubundi ni isoko ry'iterambere. Umuntu adafite amagara meza biragora yuko ashika kuri ya success cyangwa cake mwifuza. Rero twebwe ibyo byose turabifise, ubwo butunzi turabufise ngaho iwacu, aho umuntu ashobora gukora akazi ugasanga kamuhenze uruhe birangiye yivuza. Twe birakunda hano ko ushobora kubyubaka byose ari bibiri icyarimwe: amagara meza n'iterambere. Mbega kumbure novuga ati wewe ibyo bintu bisanzwe mukora ni miti cyangwa bigeze gutuma ni kwa muganga? Oya, si kwa muganga. Abagwaye bamenya aho batumbera baje kwa muganga. Twe hano dufise ico novuga complément alimentaire cyangwa ingaburo nyunganira bifungurwa ziza kunganira ibyo twasanzwe dufungura buri munsi. Rero nico gituma tuvuga ati twese imiti. Oya, ni ingaburo ariko ziri naturel. Twebwe ingaburo zacu si z'abantu barwaye. Oya, cyambere na mbere ni z'umuntu akomeye kugira ngo abandanye yiyubaka, kugira ngo yirinde ibyo bindi bintu biza kumusambura. Byo bituma abakera baramba bagiye muri naturel hanyuma bakarya n'ingaburo. Abo byatuma baramba, nta bintu by'ibigwara byakunda kuza kubera yuko baritwararika ingaburo. Rero hanini cyane umuntu akomeye arakwiye kuzifata. Yego biragoye ko ntamara imyaka 100 n'umunsi. Biragoye kubera yuko kuko tuko turafungura ibintu biteye engrais chimique cyangwa ibintu bapompa, ibintu byitwa ngo ni vya projet cyangwa ibintu tuko turanywa biciye mu mahinguriro. Biragora ko abantu baramba cyane uno munsi nka kera, kuko nuko tubitegura si kumwe nk'abakera. Rero biragora ko umuntu ashaka kuramba ntakindi kintu akoze. Kwa mbere mbajije aho ziva, ntiziva ngaha mu Burundi wacu. Oya, ziza zizananye zivuye muri Amerika. Barafata akanya barize guhera mu murima kugira bikunde ntihagire n'icyo kindi kintu kiza kwangiriza ku magara yacu kijamwo. Hanyuma baca bazihingura mu buryo buri naturel, twebwe ziza kudushikira zimeze neza. Hanyuma twebwe ibihingurwa byacu biri cyane biri baze kuri aloe cyane ingagari. Ingagari nayo ni igiterwa cyiza cyane, ni novuga ni icyatsi Imana yahezagiye.
cyatanguye gukora mbere nuko Yesu aza mu isi. Cyaramutanze cyatanze Imana igihe apfa bamwe bari batwaye umota neza. Ugiye gusoma muri Bibiliya harimo ibyangagari, abami benshi basanga basa neza cyane, hari n'abandi bari babizi bisonzeseje bafata akanya ko kunywa aloe. Rero aloe ni igihingurwa gikomeye cyane, haba ku bantu bakeneye kucihereza. Cyambere kirabakinga ibintu byinshi, kindi hari umuntu ashobora kucisiga. Dufite ibihingurwa bikoze muri aloe umuntu ashobora kunywa, undi ashobora kwisiga amavuta meza ya aloe. Hanyuma na diploma nziza cyane zikoze muri aloe umuntu ashobora kwihereza akagira amagara meza. Kurwaye birakunda cyane kuko iyo umuntu arwaye rimwe na rimwe hari ibyo ababura mu mubiri, bimusaba ko aza kuzifungura. Twebwe turamugaburira, hanyuma inzara afise iheze usanga ya ndwara yaragiye. Ariko pamya umuntu arwaye nabanza aje kwa muganga, hanyuma aze tumuhe izo ngaburo, nazo zirakora igikorwa kinini cyane. Ziraza kunganira aho uzafungurwa zitashoboye gukora, aho ya miti itashoboye gushika. Ugaca usanga umuntu afise amagara meza kubera ko yarongeye ko za ngaburo ziza kunganira muri bimwe dufungura. Ego sinabadonda ngo ndabamare kuko ni benshi, kuko iyo entreprise yagiye gutangura le 13 mai 1978, ukuvuga ikirakwiza imyaka 48 ngaha mu gihugu cy'iwacu. Nyinshi. Hanyuma ino mu Burundi yatanguye neza 2010. Ukuvuga rero ifite experience nini, ntibapimira ku bantu, oya ni benshi cyane bamaze kugira intahe bamaze gukura hano. Yego nanjye ubwanjye ndimo sinoreka kuyivuga kuko ndamaze kubona byinshi bimaze guhinduka kuva ntanguye kwihereza bino bihingurwa biri hano muri entreprise y'iwacu. Ibyo bari byo kuko ajya novuga ni amaserire aba ari karasaza. Rero iyo umuntu ari karafungura neza, hanyuma akagaburira neza urukoba ibikwiriye, akamenya ibyo yisiga. Ingorane abakobwa dukunda kuja kumviriza ingene bimota, ariko ntituraba ibirimwo ibigize ry'amavuta tugiye kwisiga. Niho rero ikibazo kica kizira. Ubundi ko umuntu azikoresha neza, ku muntu adafite yisize, biragora ko uzobona afise bavyita iminkanyari. Biragora ko uzobona afise iminkanyari. Yego cyambere ahubwo reka mbere kuri ico twabashitseko. Twashimiye cyane kujyanye n'amagara meza, twibagira ko hariho iterambere. Ukuvuga uno munsi ni byiza ko umuntu afise akazi akora agira ikindi kintu akora kiza kumwinjiriza, kubera yuko uza gusanga abantu bego barahembwa umushahara, ubwo ugiye kuraba amadepense abantu usanga bafise uno munsi usanga ari menshi. Uza gusanga nicyo tuma batubwiye ko umushahara ari ikintu mu kuza kikwega, ariko cyamara gushika mu ntoki kanyaruka nk'iyongore. Bivuze iki? Usanga bivuze iki rero? Ndahanurira buri muntu wese nubwo yaba afise akazi akora, agerageze yagure ubundi buronderero, ategereze kugira ikindi kintu kimwinjiriza mu mwanya wiwe w'akaruhuko. Twebwe hano turaha ikazi cyangwa turaha ikazi buri munsi abantu basanzwe bafise ikintu bakora hambavu y'akarya kazi, baze mu mwanya wabo w'akaruhuko bakore. Kubera yuko akazi umuntu amenya umwanya kinjiriye mu mugabo ntamenye umunsi agasohokeramo. Nicyo gituma na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yamahimiriza ko nta muntu ashobora gutera imbere kubera akarya kazi ahembwa ku mushahara kiretse yibye. Rero turaha ikaze buri muntu wese aba asanzwe afite ikindi kintu akora, caba iciwe cyangwa yaba umukozi wa leta cyangwa bajya abanyeshuri ko baheza uno munsi baraheza biyumvira kudepoza, baraheza biyumvira, ugasanga umuntu amaze imyaka myinshi muhira nta kintu ariko arakora, aguma hanze amaso ababyeyi. Ndabakangurira cyane
bumve ko ari byiza gukora basanzwe babizi ahubwo ntibari bwamenye mbe twobigenza gute n'umunsi umuntu akwiye kumenya ingene ashobora nawe gutegura ejo hiwe agafata ibintu mu minwe bana kuguma turindiriye ngo dukorere banaka bizobora ko dutera imbere tuko turakorera abantu kuko ujya mwanya tubahereza ubwawo twushira mu by'iwacu byo gukunda canke izinguvu Imana yaduhaye canke n'ubumenyi Imana yaduhaye ubu n'umutahe wa mbere kimwe gusa tubitwara atandukanye rero ubu bitwaye kubikorera ku bandi kubikoresha mu bandi urya muntu biragora ko agera ku iterambere yiwe abona ati jewe ndiko ndashika kuri za ndoto zanje nifuza ariko umuntu avuga ati jewe uyu mwanya wanje n'ubumenyi bwanje n'izi nguvu zanje hakunda bishora kwa naka reka nanje ndabishire mu gicuruzo cy'wanje nyene ni investise muri jewe nyene hanyuma ejo ndangore kubona umusaruro mugabo atahandi hantu narinze kuja hanyuma ndakangurira cyane n'abakobwa canke abadamu ikintu nakunda kugenda nkavuze ntibiyumvire ngo nzorondera naka cyangwa se ndafise amafaranga rondera gwawe biyumvire abagabo bafise amahera rushatse kuvuga biyumvire abagabo bafise amahera barondere n'abakobwa bafise amahera ahubwo nabo bahiga barondere biraryoshe iyo biraryoshe iyo umukobwa arubakuye umugabo oya niwe kurabitahura si ikintu nashatse kuvuga ni byiza ko umukobwa agira ikintu akora kimwinjiriza akadepanda kuri we nyene basi ntihagire uwundi muntu avuga ati ikintu atakimpaye sindakironka birangora oya afuma akironka hatevye mugabo akironka icavuye mu minwe ziwiwe bivuze ngo ujya muntu mukundana ni sawa mugabo urabe neza ko nawe hari cyo umufasha mu ruhure cyo tuma besha amavese ari mu kuyica unarata miki minavale y'abana amavuta ugasanga inzu kuri inzu fagitire y'amazi ibintu byose nyine ugasanga niwe biraba bihanze biragishinga cyo usanga ari ikibazo gikomeye cyane acapfa n'ingoga ugacibura umugabo yego iby'urupfu hamwe niyo byinjiramo cyane mugabo yitavye Imana umuntu asanzwe azi kurondera nta kiba kigoye kirimo rero abakobwa baribagira urya muntu bashaka kuba mukundanye no munsi mugabo arashobora kugwara ashobora kumugara ashobora kuguheba cyangwa ashobora gupfa cyangwa ashobora guhomba mbega womara n'indwi nawe umugaburira hamwe ivyo vyoba akagwara atari kariruka nicyo bituma yenda akangurira abakobwa iyo bagira baje bagende bahazi bamenye batifa ko tubanza gukora twebwe ubwacu tukagenda dufise cyangwa tukagenda twunganira iyo turoye mu rugo rero n'abadamu nibakanguke bagwize ibyo bakora apana kuguma muhira umutware arabitunganya byose no wero mwaje muravuga ati akazi ngaha ni kenshi nibaze tubahagaze baze baradepoza bengaha canke bigenda gute badepoza bayani badepoza asabwa gusa ko ashika hanyuma tukamwereka ibyo dukora none kimwe kigoye kirimo nawe nayo bikora nawe nayo bikora mumaze guha wibe ko yatamaze guha nk'akazi nk'abantu babangana gute kompa nko mu gihugu cy'u Burundi wiyumviriye hari abantu benshi cyane benshi sinobadonda kweri oya nk'igitigiri urezime yoho ibyo birangora kubera yuko si hano i Bujumbura gusa oya no mu zindi ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi bariyo abo bantu opportunity basangayo uretse ko dushobora no kuyiba umuntu ari hanze tutaroyeyo nko mu bihugu biye nko muri Congo muri Kenya cyangwa iyo entreprise yacu mu bihugu birenga 170 cyangwa 170 byo mu isi rero ni kuvuga yuko aho hose hariyo abapartenere cyangwa harimo abantu dukorana abo hari abo duha opportunity baragiye hariya kandi bagiye kurondera mugabo bagaca basanga ahubwo iki gikorwa basize ino bariko bagikorera na hariya rero sinovuga ngo tumaze guha bangana gute cyo novuga cyo turi ku kivi n'abantu benshi cyane kandi turanezererwa iterambere rya buri muntu wese
rero nibaze dukore ibikorwa birahari nta ngorane n'imwe urashaka ko mu mbona kazoza novuga igihugu cyasize imbere 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere urabona yuko iri shirahamwe ryanyu rizoba rifise uruhara runini cyane mu guteza imbere igihugu n'ubundi rifise uruhara runini cyane kuko kubera yuko muri obeya cyangwa amatagisi ni entreprise iri ku rutonde cyane rwose ikindi nacyo muri uku kwezi tuvugana cyane mu reka shaka ifatire muri 2026 muri janvier East Africa yose yiva ikagera izoba yaje bose bazokoranira ngaha tuzokoranira muri Donatos ni kuvuga yuko abo bose bazoba baje ngaha iwacu bava mu bihugu bitandukanye bazojya ingezi iwacu bazojya mu mahoteli yo ngaha iwacu kuvuga yuko abo bose barahawe ikaze urumva ko n'igihugu cy'iwacu kizogira kizoronka umusaruro baza ko bazari abantu bangana gute benshi cyane iyo twatembereye mu yandi mahanga natwe tugiye guhura na East Africa mu bindi bihugu tuba abantu benshi cyane benshi natwe turiteze rero kubakira nkuko bahora batwakira bizoba ari ibintu byiza cyane kandi n'umuntu avuga ati ivyo birori nanje sinotangwa nubwo ntaratangura ico gikorwa abo bose tuko turabaha opportunity kugira nabo tuzobe turi kumwe nabo tuzobe turi kumwe nabo bazoza dukore hanyuma babone ingene aba ari umunezero kuba kumwe n'abandi bantu mukorana bavuye mu mihinga itandukanye muriko muriga imitsinzi muba mwarashitseko yego bababwira rero ko ahantu muba muri n'ikibya bakamenya kugira baze basubire babikorera aho tuba turi ninga Bujumbura twabivutse aha anye naha kuri barabara bitwa Patrice Lumumba impande ya KCB Bank Siege canke impande ya Stella Matutina noneho uhageze saga sibyirwa birihisha na gaseseshana muri kuko hari ibicapo byinshi biranga ibikorwa bihakorerwa ni byinshi rero umuntu ahageze nubwo yobaza atahantu ni hehe forever ni he benshi barahazi vraiment benshi barahazi hanyuma mu ntara zitandukanye nazo nabo bari kure turahakorera turafise ahantu tuba dukorera iyo twaduze naho tubanza kubatumira tukababwira kugira ngo nabo bashobore kuhashika numero ya telefone ni 68 094 294 ego tubashimire mwakoze kuganira ciza mwaduhaye namwe mwakoze cyane bw'umugisha reka dushimire kumbure abantu mwafashe kanya muri ko muradukurikirana nubwo byagoranye mu buhinga bw'ivyuma ariko nibaza yuko kumbure mwategereye mu majwi mwumvise byinshi bitandukanye reka tubashimire ku kanya mwafashe muri ko muradukurikirana namwe mwagiza kigoro kadasanzwe ariko muzo telefone kumbure mu mubaze murumva yuko bafise ingaburo nziza cyane ingaburo zituma umubiri w'umuntu ugira itoto kandi ukarinda n'indwara nyinshi zo mu mubiri w'abantu kandi ikazotuma ushobora kuramba imyaka myinshi ku isi nubwo kuramba ari Imana ariko nawe urabifise mu ruhara umubiri wawe ukawufata nabi bizorangira utoye ubusa mwakoze rero naho gutaha tuzoba dusubira merci beaucoup